Ivyo bikorwa vyo gusaka biba mu makartier yose y'igisagara ca Bujumbura nk'uko bamwe mu bahaba babivuga. Abapolisi baza babaza karangamuntu, ikaye y'urupangu hamwe n'igitansi c'uko warishe abatwara ubucafu. Ku munsi wa kane abapolisi bari mu Buyenzi inyuma yo kuva mu Ijabe mu ntango z'indwi iheze, naho bari muri zone Nyakabiga nk'uko uwo munyagihugu abivuga. Kwa mbere uheze basatse mu Nyakabiga ya gatatu kw'ibarabara ry'umunani n'icenda. Hanyuma ku munsi wa kabiri basaka ku G10 n'G11. Ku munsi wa gatatu basaka ku G12 n'G13. Uwo munyagihugu avuga ko bitangaje kubona igipolisi arico kibaza amafaranga agenewe amashirahamwe ayora ubucafu. Hama bakabaza ati zana akagayake bakabere ati zana maresi. Bakavuga ati twebwe amaresi nayadufise. Mugabo baza gutoza amafaranga bamaze iminsi bataza kuyatoza, canke bakaza kuyatoza ugasanga siyo. Baratangazwa n'ukuntu igipolisi arico kibaza amaresi yawarihiye iyarara, kandi rero baza n'abo bantu bajeje gutora iyarara batari kumwe. Uw'abapolisi basanze adafise kimwe muri ivyo baca baja kumufungira mu gasho k'igipolisi muri zone abamwo. Arekugwa ari uko atanze igiturire kiva ku mafaranga 3,000 gushika ku 10,000 nk'uko abo banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babivuga. Uwurongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yatubwiye ko abo banyagihugu babona ko bariko barahohoterwa bomwitura kugira bitorera umuti. Abo banyagihugu bobo bagasaba ko abapolisi bohagarika kubafungira ubusa babaka n'ibiturire. Amahera y'ubucafu nayo usanga ari 3,000 buri muryango ku kwezi. Abo banyagihugu bagasaba ko atozwa n'amashirahamwe abijejwe.